Welcome back kuri channel yacu channel ni Bujahit, the #1 online TV aha mu Burundi. Yes, uno musi ndi mu bwami bundi murabona nicaranye n'ibintu mbere yanje fisa akaju karyoshe sana ibi birambabaje kubona mwebwe hari inyuma mutari kumuregera. Yeah, it's me your host Mishu Miracle, inyuma ya kamera ni Scott Professional aherekejwe n'ibindi bihangange nka Isaac ndetse na KIKI Professional. Yeah, uno musi ndahantu hatangaje, ahantu hasa neza. Bujahit twiyemeje kumenyekanisha abanyabukorikori ndetse n'abantu bakora ibintu bitangaje nga mu Burundi. Twaje kurondera ahantu hamaze imisi havugwa cyane, abantu bose ngo ni papa mukanya muraza kuhamenya. Je nashatse kumenya exactement ahantu ni hehe, hakogwa ibiki. Murabona ko hari amacupa bangani mu kabare, ariko nkuko muriko murabibona muri aya image ari kararengana ahantu hita muri KIKI Club. Mubona yuko afise na parking nziza cyane. Twifuje kwegera rero banyeneho kugira ngo tumenye byinshi ivya KIKI. Reka ndamuha ikaze, ndabaha ikaze. Ndabaramukije cyane. Aka cocktail nakugiriye kumva karyoshe. Numva kameze neza, karuhura kameze neza cyane. Ndamukiriza abakunzi ba Bujahit hari bambwirira kazina ndetse n'igituma twagusanze aha muri KIKI Club. Ndabaramukije mwese, nkaba nitwa Babu, nkaba nkorera muri KIKI Night Club. Ego ndabaramukije mwese abari inyuma abadukurikirana bose, tubaye ikaze mwese muri KIKI Night Club. Wanyangajije kugira ngo nkore uno munsi muri KIKI cyane gose, ndabona ko bishoboye. Ndabishoboye quand même. Ego urabishoboye. Good. KIKI Club. Umunsi umwe danku turabonye ikintu gishasha bita KIKI Club. Byavuye hehe idea kuva kubera ki wa KIKI Club byagenze gute? Igituma nayikoze ni kubera kenshi usanga Bujumbura no dusohokera ni hahandi nyine dufise ahantu umuntu ashobora gusohokera, usanga ni vya bindi twaba turimwo ni hahandi nyene ni ngaho hanyuma tukadurire ngaho. Umva wanashatse ko tugira ibintu byinshi, abantu bose bashobora gusohokera, abantu bose bashobora umva tugire ahantu henshi ho gusohokera, apana muri vya bindi nyene. Ego uca wiyumvira kugira ikintu nka KIKI? Ego cyane biva gukora night club kubera nsanzwe ndabikunda, ndakunda gusohoka kandi ndabikore. Igitangura twabona iri un peu y'abantu bari branche b'abantu bo muri capitale, nivyo ni nakantu kari branche nyene. Oya KIKI Club n'abantu bahumuye baba jeune na si oya peut-être mwumwe musha mubibona cyema mbura abantu batikanye na kibazo bose baba baje kuryoherwa kurondera basohokera. Mbona sinzi mbona bose abantu basohokera nga. Ego kubera ikizina KIKI, kubera kutahise irindi zina pana KIKI, kubera ki watwe exactement le mot KIKI? abantu benshi bambaza ico kibazo ngo kweki natoye ico kintu KIKI sinzi nyine nanjye navyonze vyafashe ko nyene yari après midi ndyamye nyene ndiko ndiyumvira yeye cyamvuga kangira ko nyene akantu koroshe sinzi nyine ni ibintu bigufata uko nayo rimwe biza mu buzima utazi nyene vyaje. Umva vyamfashe ko nyene ca biraza cyane bifata uko nyene. Ego novuga ko abantu benshi bari bahazi. Wewe n'igiki ni yahe tusho wazanye shasha? Kwanza cheers. Navyibagiye. Ni yahe tusho shasha wazanye ngaha aye benshi bari bamenyere kuri indi zina, wowe utuza uhita KIKI? Jewe nta kintu special nazanye, juste gusa nazanye ikintu cyitwa Ladies Night. Ladies Night isigura ko hari amasaha abakobwa bose baza bakanywa amacocktail abiri kuri gusa. Ona n'ibirahuri tubaherezamo n'ibirahuri bingana gutya, kandi bose barabizi. Na uraza nga yidoge kuri cocktail yo ngaha barabizi, umuntu uko arabizi arabimenyereye, kandi nico kintu navyitwa ko nazanye. Iki naco nazanye gishasha ni kugurura kare. Nk'ubu wowe nemwe adufatiye umwanya twakwa twuguruye ariyo ya 15 minutes ko ni 18h14 twakwa tumaze kugurura. Ngo twugurura kare kugira abantu badasohoka, babana iwabo batakare bashobore gusohoka
bataye kare ntihagire ikibazo. ariko uvuze uti aha abakobwa bose banywa gusa wayigasha urumva imisore urayikumira. Oya imisore sinzi sinabizanye Ladies Night sindabona ivyo aho bitera ngo imisore ize kunywa kuri gusa. Mbwa kenshi duprivileje abagore n'abadamu bakaza batugasangira bagatakara. Nta kindi kabisa nuko. Kuba waravuze uti reka nezereze abakobwa n'abadamu ntibiguhovya wewe? Oya nibigira nibinaoyaye ni sawa ni polepole oya nibihombesha kwamaze kuva ncugura na munsi ndabikora buri jeudi na dimanche kandi abizi bose barazi ko bashitse nga batidoga baranywa bagata bameze neza. Apa Ladies Night amatwa sumira ni kibazo ngirana nanje nari kukubaza mpora numva yuko wugurura kuva kwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu kwa Mungu kwa gatatu naho hari iki dusigurira umunsi umwe wari we wese jewe nimba shaka kuza mercredi nzohasanga iki? Okay, kwa gatatu hariho old school turimbo twakira kubera hariho abajene benshi turimbo twakira twumviriza n'uturimbo two muri 2000 turimbo two muri 2005 turimbo twakira nyene nitwo dugira kwa gatatu. Kwa kane hakaba Ladies Night, kwa gatanu ni bisanzwe kwa bose, samedi kwa bose, dimanche naho nabariho Ladies Night nyene. Umva imisi yose afise ikisigura mwacha cyane kwa gatatu umva na prefer ko no kugura n'imisi yose ko abantu baba bakene gusohoka kabura basoke umva dusanga ni muri vya bindi nyine muragiye kuryama kare katarashaka kuryama kubera nyine atashwa sino amaboate hose kwisi yose akora buri munsi. Ndumva wazanye ibintu bitamenyereye mu gihe twari tuzi yuko mercredi ubujumbura yose biryamye ndumva yuko wowe watworohereje hama hari ibindi bintu mura mbona ngo ama barbecue je ndakunda ivyande ndayikunda cyane ibirya navyo ni biki? Barbecue niko kenshi naravyantu henshi mu boîte no mu bujumbura hari abantu basohokerana ugasanga uburyo bwo gusohokerana bagiye biragoye kandi umuntu wese yo banyoye bakeneye gufungura ubara ko umuntu yideplace bangiye kurondera ivyo kurya ngo mangaruke twabishize hafi y'abakiriya hamwe umuntu wese akeneye ikintu ashobora gufungurira aho nyene atarinze kwideplace. Cyo kintu twashatse gukora kugira abantu bose barire ahantu uzu konsomanya umurire aho hantu nyene. Uri umwe mu twavuga yuko boîte igizwe 100% n'abarundi ubwo ico nigihora kigutuma haba handicap imwe? Oya na handicap abantu bose ndabakira mbwa ko basavye akazi haje abarundi umva n'umunyamahanga aje ukansano kamuhereza juste gusa ko twashiye guprivileger abajene bacu kwera bose umva twese turakeneye gukora turakeneye kubaho ubu niwo na privilege niwo wasize imbere niwo bakora nivyo niwo nashatse gushira imbere gusa nta kindi ego hariho twese turazi boulevard de l'ambiance ni boulevard twavuga yuko igizwe n'ama club gusa wewe nawe uza ahantu un peu hinyegeje twibutse mbega kiki tumbere kuri Avenue France nihenze aha tusinye wasigura uvuye mbere igituma abantu benshi bakunda nuko hari urupango ushaka uparika mu modoga si kwibarabara umuntu wese agucaka akabona ko waparitse uri mu kabari abantu bariko babibona ko hariho parking. Umva abantu bose baraza bakinjira bakaryoherwa bagata umva ushize kuri boulevard nani hamwe uge nko kumira agacupa kawe kamwe uhagaze usanga undi munarinjiye kandi ko yabonye umuduga uparitse kwa ndanze ko abarundi bakunda ibintu byo gusoma ama plaque gose bamenya ama plaque kurusha abantu. Navyo nibihora kubona utari ruhande yajya ama club tumenyereye kubona utari ruhande kuri jya boulevard wowe nibihora bituma abantu batibuka yuko kikibaho? Oya gose abantu hariyo abantu bakunda abantu bahaza kandi bakundira ico nyene umva nico kintu niyo mvuga ko niyo chance nagize ko yo biri kwiba ahantu nyene hatari kwibarabara iyo ariko ari nko kwibarabara nivya binyene nisaya gutangura ya masaha 18h kubera iki ni kwibara kandi umuntu ashaka guca aya masaha watanguye uga nta uca ngaha nta ukubona urazo kwinywera ukitahira mu mutekano ntangere. Hari abana numva bavuga ngo kiki ni abantu bari VIP wanyeretse mbe champagne bavuze ngo ugwa ngahe umuriyoni right? Oyigugwa maki ushaka kumenya amaheri gugwa gato gisha 750
presque wa miliyoni. Ubwo niwumva yuko wewe uburyo bwa batwebwe ubusinzikaza. Oya mwese oya ngaha ikiza cya Kiki nuko hari inzoga z'ubwoko bwose. Ibiyeri, amusteri, Heineken byose n'inyobwa byose vya Brarudi birahari. Si hamwe uvuga ngo ndaje ngo winkora akayeri ngo nagahari ngo ari ahantu bayare gusa zose inzoga zose ukeneye urazironka kandi n'igiciro kitavunye. Yego. Urumva bisigura ko ibiciro ni cyo kimwe nk'ahandi. Ubwo nuvuga ko turi hasi y'abandi. Yego niko nibaza naho ntaruka gusohoka gose mbwa ndibaza turi hasi yego. Nashaka menyesha abakunzi bose ba Bujahit ndetse n'abakunda gusohoka nkanje kama jewe ndamaze kwese aha hantu hari parfait hari bijou hameze neza babuho baraho akabazo no banibagiye kukubaza canke ikintu ntavuze kugira ngo ugikorereko ikintu tabagije ni service kubera kenshi nico nkunda guhagarara ko gose no ngaha ntaguciriyemo service nga sinayibutse kubera ko bafise service nziza cyane nyumva service yo ngani service nziza na kuva tugitangura na numwe ari doga irihuta kandi ndibaza ko ubu ufite ikibazo yovuga yoshira no muri commentaire mamusano munashobora commentaire yobigira akavuga icyabaye tukagikosora banga turakurikirana abakiriya gose tubari hafi kintu cyose bakeneye turi ngaho gacha tubafasha. Akabazo kanyuma ni vya bindi umusecurity umuntu twinjira muri club runaka umusecurity akabameze ngo oye akagusubiza inyuma kubera ko peut-être utaru régulier muri yo club gani bibaho. Oya aha nibibaho juste gusa bararaba nk'abana amaze kuba benshi turagerageza tukarimita abantu kugira abantu nibaze kugundana indani cyo bibuza ko n'umuntu arasohotse ashaka kwiryohera nabakiryoheye kubera abantu ni benshi tellement que umuntu adashaka kubuja mbwa twebwe abasekirite bacu n'abantu babimenyereye bafise mu burambe sinzi ko maze kubabona kandi bazi gufata abakiriya nta muntu numwe Kiki Club isubiza inyuma nta muntu numwe juste gusa ibintu byacu ngo gushaka kujya ku murongo abantu bose barahaye karibu gusa oya nuko navyo ndabona kabisa umuntu basubije inyuma. Kakanoti k'ibihumbi 10 abandi bahora barihisha mwe ntako murihisha. Ako navuze ko tukarihisha iyo abantu babaye benshi gusa. Nako tukarisha kugira gusa turimite abantu. Kwera umuntu ashoye ukariha nuko abaje gukonsoma. Udashoye ukariha naho niko nabana abatabikoshoboye. Abaje gusa muri vya ugasanga waje gusa haragundanye ubusa n'uwaje gukonsoma arabuze na konsoma kubera ibintu vyabaye ndansi ndane juste gusa twege na munsi umwe turihisha na munsi numwe turisha gusa iyo abantu babaye benshi gusa. Akajambo kanyuma ko bari ko baragukurikirana hariya kuri Bujahit. Akajambo kanyuma karibu mwese muragene bimeze kuva kwa gatatu kuva kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kwa Mungu twogura isa 12 gushika mu gitondo umva ni boîte yegereye abantu bose nababandi wabo batasa 3 papa bayugaye portail murashobora kuza sambira nsuko mutashe hari aba DJ menyereye babishoboye babavugiriza mu gatamba mukaryoherwa mugataha mumeze neza atakibazo na papa navyo bamenya ko nibashaka mudajize ku master yanyu ko mwaje ngani bashaka kubimenya ko mwasohotse. Yes mwumvise abakobwa cyane ngene mfite abakobwa abantu akaga cocktail je ndiko ndumva iyo abana mu mwokumvise. Yes ndababwire yuko nkuko mubibona hariho parking nziza cyane ahantu hasa neza toilette muri ko murazibona ingene zisa neza ibintu birasukuye ngaha muri Kiki. Please welcome guys muze murabe ivyiza byo muri Kiki mwabonye yuko ari ahantu hameze neza hanyuma jewe ngire mbandanya akazi kaje ku serveuse anatonda ndababwiye ni ciao on se retrouve mu kindi kiganiro vuba cyane kuri Bujahit. Je vous aime et je vous embrasse. N'oubliez pas kuza muri Kiki